muraho umeze neza je ndaho ndashima hama igitumye ndakurondera sikindi hari inkuru zimaze imisi zidushikira ziwawe ziduhumuriza namba na gato uti kuki mbe ndakubazi wewe uri umurundikazi cankwe nturi umurundikazi jewe ndi umurundikazi shake ndanakwibwire n'izina kuko ntaco uzongira wewe jewe banyita Nzeyimana Beatrice uranyumva nitwa Nzeyimana Beatrice ushaka ugenda ubaze hose bazokubwira ko nitwa Nzeyimana Beatrice kandi we ntaco uzongira je nizeye Imana yo mwijuru nkuko ndi Nzeyimana nyene nizeye Imana yo mwijuru uravyumva kandi nizere ko wewe uri umugore nkanje je ndi umukenyezi abana 6 uranyumva neza sinze wowe yuko ba hari n'umuziha numwe urakuvamwo nimba warakuvuyemwo utakuvuyemwo ntavyo nzi gusa ukuntu uri dufata nabi mw'iki gihugu ca Saudiya umenye ko ino utaje mu gihugu ca so na nyoko kandi utazohera ino uzotaha mu Burundi wewe kandi ico nokubwira cyo wewe nta mwaka uzomara nimba umaze umwaka uri ino uwo wamaze n'uwo nta wundi mwaka uzomara udasubijwe mu Burundi kandi uzotaha uri imbokoboko nivyo warondeye vyose ntaco bizokumarira bizogupfa kubusa kubera iki amaraso ya bene so uri kurasesa rya muntu aheruka gupfa ku bwawe amaraso yiwe abantu bose uri kurafata nabi ukubita usubiraho kuri office tuguma turira dusubira turavyumva yuko umukozi ari ku kazi agwaye akavuga ati je ndagwaye bamuzanya aho kuri office mwakiriza igiti ukamukubita igiti nka kumumenga n'inka uri kurakubita n'inka y'ubu canke impene ntigikubitwa uravyumva ubunye inka y'ubu canke impene naho yoba ari ingurube canke iki nakayabu ntikagikubitwa ubu inka zose zigaburirwa mu nzu sivyo uwo muntu rero wakubise agaca agikwa ko agapfa ndakurahiye amaraso yo agomba gukore twese abarundikazi iyo tuva tukagera turi no muri Saudiya inkuru zawe twarazumvise ziradushikira zaratubabaje ubu rero we tugomba tuguhagurukire dusenga Imana yacu yo mwijuru urumva Imana yo mwijuru kandi izogira icikoze kuri wewe kuko nabinenewe barambaye amagunira barisiga iminyota barasavye Imana irabambutsa uravyumva rero wewe ubwo bunyakibi bwawe uzanye mu iki gihugu ca Saudiya ugomba bubone umuntu w'umugabo arashobora kuvuga ukamuzivya kurya iyo ndero wewe wayikuye hehe uri n'indero nta barundi kazi bafise indero nk'iyo reka kudutukisha ko nakambaro katagiraho kari reka kudutukisha nta murundi kazi umugabo avuga akaja hejuru ko nta sono ufise umugabo arashobora kuvuga kurya nawe ukavuga kurya ukavugiririza akome ibiki n'ibiki wivugisha ivyarabo ngira ngo utazi twese turakize mugabo ntituca twishira hejuru nkuko kandi hajya nawe nyene yahoze sukuvuga ngo nta cyarabazi hajya ari siwe wahamushize uravyumva hajya ari siwe wahamushize ni Imana yahamushize kandi natwe bw'abantu kugira ziraduserukira kubera ki wewe adutega amatwi akatwumviriza we bishoboka umugabo wawe ntavuga kandi nizere ko wewe usoba wicaye nkatwe udasoba uhagaze ivyo ndavyizeye neza cyane ukabuzi naho yuko usoba uhagaze tugomba dupime amazi n'ubufu wewe tugomba dupime amazi n'ubufu ndarivuze ndasubiyemwo ushaka uperereze hose jewe nshake ndanakubwire office ndiko ndi kwa Racine uzugenda uperereze hanyuma bandondere bazontore we ntacu uzonkoza nta na kimwe wamuja w'umujabura mboga we wamushenzi kaziwe turaza kutwicisha usubira ushobora gufata umuntu gahondagura mu mutwe urabona ujya muntu yapfuye ukuntu yarasa ubona hari aho muhuriye ubona uruhere rwakwishe mu maso umenga uri gikere kivuye mu mwobo wamushenzi we
Yo mahoro mahoro yemwe abo muri groupe yo ibi bintu je ntavyo nari numvise wangu kubera akazi ni hatari none iyi mbwakazi ntiboyikuraga ntuzi iyi mbwakazi ntiboyikura iyi mbwakazi iriye abarundi imbwakazi imwe iriye igihugu cose c'Uburundi ntiboyikuraga ntuzi ariko urumva ibintu ariko aravugira ngaha anye murumva bino bintu ariko aravugira ngaha anye ngo telefone ngo igume mu cumba n'abantu ingene bakubitirwa ino muri Saudiya ingene abantu bimwe injya nibi banabikorera nikirikora kubera iki n'amatelefone barayabaka n'amatelefone barayabaka bakabura ingene batabaza urumva imbwakazi ingene iriko iravuga gabasha n'ukuri yo je nkuwompa nk'ibibazo maze guhurira navyo muri iyi Saudiya nkuwompa uyu mugore bakamubwira ati tere ngiyi ariko avuga ibintu nk'ivyo je nukuri kw'Imana twokwambarana neza 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 kazima ndanamubona kw'isura uwo no mutabagura neza neza nkamwambara neza azi ibibazo je maze guhura navyo ngaha muri Saudiya ugashobora umuntu nk'uyu ariko aravuga amanyembwa nkayo ninde yamuhaye uwo muntu guserukira abarundi avuga ibintu nk'ibi n'ukuri donc amasaha abiri bagaca bakwakiye wowe ngaha muri Saudiya ntagumane telefone yiwe ntagumane telefone yiwe ibi bintu byonyene byo kuvuga mu Burundi ngo nidushike ino ngo batwaka amatelefone ibyo bintu nibabikure mu mutwe umuntu arashobora no gutabaza akiruka mw'ibarabara akagwa ahantu hari akawifi kakitamwo agatabaza ariko umve bashana kuri no mugore kumbe nuwo Karine uwo nisurira musa nisuri ribonekeza Terite madame Karine meze neza urakomeye meze neza ni byiza mbe wowe kweri ki wowe ugomba gutoteza abana b'Uburundi ubatotereza muri Saudiya ubafata uko wigombeye ndagucira umugani aho byiriwe siho birara kandi Imana iguhaye bigutije nukwiye gufata bene Burundi ubafata uko wigombeye aho uri harashobora kuja n'uwundi aho uriko uratoteza ingero ugereramwo mwene so nawe niwe uca ukagererwamwo ivyo uriko uragirira abarundi bagenzi bawe abakobwa bagenzi bawe ukabafata uko wigombeye ubaha igiti usubira izo nkono bakubitwa izo nawe ejo uzokubitwa utazikubiswe wewe uzokwita buvyaye kuko ivyo dukorera mw'isi nivyo bitugarukako malipo ni hapa duniani usifikiri mtu akikufa ukitenda wema hapa duniani wema utaupata hapa duniani ukitenda mabaya hapa duniani mabaya utayapata hapa duniani mimi sikujui na mimi hunijui lakini kutokana na mambo tunasikia unafanyizia wasichana wenzako Warundi unawatesa sisi sote tumekuja Saudia kutafuta maisha hata nawe umekuja kutafuta maisha nimba Imana yarakwizeye ikakurungika mu gihugu ca Saudiya gufasha bene so wafashije nka bene wanyu ugize ikibazo ukamuryamako muga apana guca umutoteza umuhitiza ku buhiri ukamwumviriza apana guca uja kw'isunzu ry'inzu hariya hejuru kw'ibati ugaca ubona ko menga wewe abakenyezi bose bagiye ni Saudiya menga wowe urabasumba abari mu Burundi bagusumvya akaranga bagusumvya agaciro bitakunze ko baza ni benshi ariko Imana yaguteye itekera kuzana kugira uze gufasha bene nyoko bene wanyu ariko kubafasha ni ubatoteza ingero ugereramwo mwene so niyo nawe ugaruka ukagererwamwo sindakuzi kandi je ntabwo turi ku kigo kimwe ariko nifuje kuguhanura impanuro ya gusa hindura n'ahandi wowe uzopfa nka Kayini uzopfa nabi wewe
uzopfa wiyagisha urujo. Kubera iki? Ibyo uriko urakorera bene wanyu. Ubu rero wasungaye neza na neza na Mugisha ariko arafasha abarundi, abafasha nawe nyene ugiye kuramutuka. Mimi nakwambia hivi, nakwambia kwa Kirundi na Kiswahili, malipo ni hapa duniani. Usifikiri wowe umubiri wambaye ni w'abandi bambaye. Menya yuko ibyo uriko uragira ingero ugeramwo mwene so nawe niyo uzogererwamo. Hindura umutima. Ibyo uriko urakorera bene nyoko, umenye ko utazohera ngaha muri Saudi, uzotaha mu gihugu c'u Burundi. Bajyanye n'uriko urafata nabi, bazogaruka mu nyuma bakakuvyinda agati mu maso. Udagiriwe naburi uriko uragira, umwana wiwe azotesheza uwawe kandi uzobabarira kw'isi. Ibyiza hindura kabisa. Menya yuko twese ibintu twumva ubwirira mu kigo, twese abarundi bari mu mpande zine za Saudi abo twese turababaye. Hindura amateka yawe, yahindure. Wibuke yuko mw'isi turi ingenzi kandi turaca turengana. Hariho abantu muzopfa, Satani nabakire, n'Imana yo mw'ijuru ntibakire ku bibi mwagiye murakorera bene so. Nibaza ko utavutse nk'uko abandi bavutse, kuko bako bavutse nk'uko abandi bavutse uba wibuka yuko ibibi ukorera mwene so bishobora no kukugarukako. Kandi baca umugani mu Kirundi, aho guta umunwa wota amaguru. Harya usungaye rero kuri telefone ukaca ugenda ngo urumva ngo Mugisha utuka Mugisha, niko kuri kw'iwawe. Gera kwiyubaha. Mugisha reka avugire bene Barundi, wewe nimbe wo muri iyo ofisi yawe urimo yarakwemeye, ntawemerwa na bose. Reka abarundi bamwe baze barakira basi.